uravyumva inze building mamaze kumenya turi kumwe nawe turaza kumwakira mu minota mike gusa n'umwanditsi w'indirimbo nyinshi zakunzwe afise ama award agiye atandukanye nka best rapper in town hano mu gihugu cy'u Burundi wamaze kumumenya ninde ni wa murapera ashobora kugenda mu Rwanda kadisinga abarapere b'abanyarwanda ntiyagire n'umwe amwisura akaja muri studio bagakora indirimbo ntizisohoke yitwa B-Face on the floor asanzwe yamuka hehe yamukari ya munara ya Kayanza today muri Hit Connection today muri Buja FM turi kumwe nawe the one and the only B-Face on the floor aka Rap Yuda aka Rap Goriazi aka nyinshi cyane usaka kumumva usaka kumva ijwi ryiwe yamaze kwishikira inze building turi kumwe nawe mzee twende kasi yo let's go hey. Drink on the beat is under your beat don't get them on the mix ya feel the bite na tuti nanya mukebireke nakwibanira koko yemuze na party all a party everybody ingene bakanyukura bose ni hatari mujambari gira hino kumustari when your body I'm pro easy in the party tugendo datambye ingoma ni kare yo karibu muri pezori sanze hey injini masemura hawi kaze one by one tese tripanze everybody come on to chase it 1 2 aloha what it aloha what it aloha let's go yes ngamu bisariko B-Face twende yeah man yo yeah what's up easy girl you the first I'm on by my side faster don't be afraid because I'm a rasta nisogere ye faster nisiku lost in my best sababu nakupenda sana ujue siyo test no ujue siyo test nakupenda sana ujue siyo test hey ingo trikura my stress and my love kubaho wibanira bujabiri club unotutambira akazi ke muri club alafu tukitoka unishindikize ku chef vugicho shaka ndaguhemi na ku love yo what's up easy boom things I want hey ulize gala say you are the one what I want uzotumaje wemfata marijuana kubera ibyo bigwede nk'ibya Morgan hey bombastic you so fantastic hey uri kirezi cyo kurate kuri chic nuzotangazwe n'amajambo ari romantic ndayavuga kugira twemeze public hey Skiliza wewe mwa movie say the best rapper in town yamaze kwishikira hano welcome big brother muri Hit Connection welcome muri Buja FM asante sana ndugu yangu mesene sariko jinda business na ura business nda business achana hapo sasa unawaka sana mzee unawaka sana kabisa nacho bitwaye kabisa umuntu akomeye no gushimira Imana bamaze kubwira yuko uri mu baririmbyi babegwa gusumba abandi bo Jesse nibazo kubera ko nabandi muri competition ndaryoherwa ndi imberewe umuntu abibonye akabari wajije akavuga ati nakaraberewe ariko uramaze kumara umunsi uri mwibarabara umuntu akubwira yuko berewe ya birashika kubera no satisfied nishaka gusatisfiza abantu bose arashobora no kwibona yuko berewe hama ntabikubwira urabizi bwo hari umuntu abona ama contraire kabisa yes hari abantu barabimirazi akabona nambaye white ugasanga ariko abona rouge cyangwa ugasanga ariko abona blue ibintu nk'ivyo yes ariko congratulations umwaka ugiye guhera neza kuri B-Face on the floor warashoye kuronka ama award agiye atandukanye muri no mwaka no mwaka novuga yuko ari umwaka w'imigisha kuri we naze ko nawe ubibona bo nukuri vraiment naco bitwaye byarangyoheye sana kubera ni nka CV aho noshika hose no presentati muri 2019 byagenze ukunuku narabaye umuraperi w'umwaka narabaye umu artiste dolane kwiradi ni naratwagashimwe kundirimba ni gusa rero kibazo hageze mu mufuko kuvyerekeye ikintu nk'ico bacatwicisha kumwe nabiririmba mu kiri ku mutima ugasanga nta kanoti kabonetse ariko bo ukuntu nyene biba byabaye niko tuvyakira kubera ko zivugijwe niko zitambwa bavugije rege
nuze gutambazuka utamba rero kama ka yes ariko uri mu baraperi babonetse kandi mu makolabo menshi cyane cyane y'abarindi batari bwamenyekane ariko kubera ijwi rya B-Face on the floor indirimbo zirashika kure cyane uri mu batumye indirimbo ya Phil Bite ishika kure indirimbo yitwa Oloha uri mu batumye indirimbo ya Mona Walda Shaka ishika kure n'izindi nyinshi ibanga B-Face akoresha kugira ngo chaque fois iyo agize collabo n'umuntu collabo ishike kure ryo bariri je kusanzwe ndiko ndakora nkora n'umutima wanje wose ntanzi go nshiramwo canke ngo nire ko nsange nakoze nyene mengo sindi muri ico kintu kuko ndaciyumvira ko nkavuga naho novuga ijambo rimwe gusa ndazi indirimbo izoshika bizongarukako n'uwo twaririmbanye rero dukoze collabo indirimbo ndayifata nk'iyi wanje narinze nemera gushira mu ijwi wanje shiramo effort ishoboka yose kugira ngo indirimbo isoke imeze neza rero nta banga ryatari uretse gukora no kuvyitaho ko nkagerageza kuyipushinga uko nategerezwa kuko umuntu nakwiriye kuririmba ngo aca zibika muri telefone cyangwa aririmbira abajama biwe gusa zijya collabo sohora ukora n'abandi baraheza bakakuriya canke ubafasha kabugenzi umuntu wese afite talent nibibi kuvuga ngo kurihe kubera bavuga mu kirundi ngo wanka kurongora inkende bwacu ukayisangana mezi urumva rero iyo bishitse ukanka gufasha ikintu umuntu ejo ushobora kumukenera incuru amajana ngahe yakuduye yagucika amajana ariko iyo ubukse ati nakara nkufasha ikintu aravuga ati vraiment uyu muntu sinzopfa ndamwibagiye rero iyo bishitse ukaba ufise ikintu uri bufashe ukaba ubona nyene uri capable yuko ico kintu wogikora kikagira aho gigeze gikora n'umutima wawe wose kuko ejo naho atazofasha wewe famille yawe zoshikira neza yuko rero umuntu yacagaruka ku ndirimbo waje ututsaniye no munsi yesa ariko kumbura imbere ko tugaruka kuri no ndirimbo amaposta yawe avant yari hayakusu yego ndibuka na yinsa byashoye gutanga hano uvuye mu Rwanda wavuze ati hari gikora giye kuza kizacitwa hayakusu ariko no munsi mu minsi ibiri heze tubona cover yindi ndirimbo uri kumwe n'undi muririmbikazi hayakusu vipi hayakusu naho yagiye indirimbo irahari uretse yuko hariho projet ya video Landry ariko arayikora naciye mvuga reka ndayihoze d'abord kubera sinomara umwaka ntasohoye indirimbo ko je nari mazi iminsi tari mike ntarasohora indirimbo twakoze na Tom Close iramaze igihe burya yagira ikwize hafi amezi ane rero ubu hari hageze ko sohora indirimbo ndavuga ninarindira ino video iraza guteba gato ariko ndahitamo gusohora ino ndirimbo na Natasha yes ariko kurondera Natasha byagenze gutega B-Face on the floor ndashaka kutubwira ingene byagenze ni B-Face yamurondeye canke Natasha yumvise tala iri muri B-Face aravuga ati let's do something bo Natasha asanzwe zitara yanje hama ikindi naco kandi ni n'umugenzi wanje turakundana murakunda sana ewe bumvise murakundana yes turakundana cyane n'umugenzi wanje rero muri ico gihe kandi turatahurana sivyo rero turafise programme twigeze guhana muri 2017 ndamubwira je ndakeneye ko turirimbana indirimbo nkiri muri Tribeca nawe yarafatiriwe nyene ari muri mu bindi bintu nanje ugasanga ndi muri ibi bijanye na label ndimwo hama tuje turapowesha ntitwasubiye kubivuga ko ubu muri 2019 acaravuga ati je ndafise projet yo kuririmbana no artiste w'umurundi mu bantu numva neza ko notora ubwa mbere bari B-Face acaramamagara ati ya collabo irakwiriye ko tuyikora ubu wow ce turayikora yes muri no ndirimbo kumbura ku batarayumva reka dutanga umwanya mwiza bayumve ndafise ibibazo byinshi je nkami Israel afise ibibazo byinshi tuza kubaza kuri ino ndirimbo ijambo rimwe ndafise ikibazo tuza kubaza B-Face on the floor tuyumviritse umwanya wavuvyemera uravyemera uravyemera tuyumviritse ino ndirimbo for the first time muri Hit Connection indirimbo itangura neza gutya indirimbo yakorewe muri One Record kuva n'umuhinyanyutsi Colide Magic canke kora mahitsa ni B-Face on the floor ari kumwe na Natasha La Boss indirimbo ifise iminota 3 n'amasegonda 19 indirimbo yitwa Hindukira yumviritse hano Natasha ni B-Face on the floor featuring Natasha yamaze kuja kuri account ya B-Face on the floor official ni Hindukira indirimbo irimwe imigani myinshi cyane arya ngo umugero uvahe
uva konye yesara amajambo menshi kumbure je ntatahura kumbure Bifes araza kuyadusigurira niyo twumviriza kandi indirimbo ati ngo namaze kwagura amapoto naze ko turumva byinshi muri no ndirimbo reka dusubire kandi tuyumvirize kuko ibibazo ni byinshi cyane muri no ndirimbo Natasha La Noma pamoja na on the flow kama tugenda n'amabiti yose ni kuvuga na byo kumenyerwa hari indirimbo nigeze kuririmba yitwa Sisomeki no kuvuga n'umuntu adatahuritse je naho bari slow no iririmbamwo kubera ko guhibongoza ndabizi kuri dancehall ndaririmbamwo nkagira raga muri old school muri trap byose ndabikora yeah man bari gado hagati ya Bifes na Natasha nindi yanditse indirimbo kubera ko turabaririmbyi twese umwe wese amaze afise je maze nk'imyaka 10 ndirimba sivyo nawe afise nk'irenga iyo urumva deja ku bantu bafise iyo experience indirimbo ya 3 minutes umva yo tunanira twayandikiye muri studio content y'indirimbo ivuga iki mu bisanzwe message ubutumwa mwashatse gutanga ubutumwa burimwo kenshi y'abantu bakundana hariho ivyo kuyaga hariho promenade gutembera hari gukora sport hariho gukora isuku muhira ni kuvuga umuntu wese mukundana muhuza na distance nini bihari mu muri en parallel hano tuvugamo ibintu byo gukina umupira kandi imikino ni myinshi hariho football hariho akamari hariho amakarata hariho basketball hariho handball twari tuvuga kuri football umukunzi wawe football ku mukunzi wawe yes twari ko turakina muyikina gute kujya abandi bayikina gute yes ariko football ikina abantu 11 muri gukina muri babiri mukaca muyikina gute mukaja mu mapoto gute muri football hari ibintu byo kugorana ariko jemero kumengura urametreza ibintu by'umupira vya football sinzi ngene bya guconfuse babiri barashaka gukina kandi bikaryoha cyane kandi ngiye gato ikina gute muri babiri ikibasirale urayise sirale ndayizi ushaka kuyikina nawe byo birarekuwe ariko sinigeze mvuga ngo ni sirale canke ngo ni cobo canke ngo ni kwinjiza amagori byose uri umukino sivyo rero iyo uri kurakina n'umukunzi wawe urumva abaho utsinda n'ugutsindwa sivyo none hagati ya Bifes na Natasha ninde yatsinze je natsinze nimba siko yarushaga cavuga ati n'amapoto ndahevye nduguru asha niwinjiza ivyo ushaka bisigure ko yarushe winjiza umukobwa aruha n'ingoga yes kwera ngo turanganya ingufu yesari dume ndugu yangu yesari ikibazo mfise yaski indirimbo ubutumwa burimwo bwo kwigisha abantu bariko barumviriza nubu ubutumwa nubwo kwitanaho kwera uravyumva ko muri chorus mba ndiko ndamusaba musabiki mba ndiko ndamusaba ngo dukine nkuko ari umukunzi wanje ntibikwiriye yuko anyankira hajya rero mba ndiko ndatanga message ku bantu bakundana ni haba umwe yumva ko ari interesse n'ikintu kana akunda atacakine sivyo ni kuvuga dukuri yani twumve nyene ko ibintu tuvyumva cyo kimwe kujya turi en parallel tuvyumve yes ariko Bifes on the floor uravuze ngo football siko ngo mwari ko murakina football uravuga ngo hindukira mu ndirimbo Natasha kavuga ngo kirakumenagura sivyo ndagusabye ibyo bintu byahindukira kirakumenagura ubihuze na football numva ingene ubihuze na football none yigunza akaraba hirya ntushaka kumubwira hindukira dukine hama ivyo byo kuvuga ngo kirakumenagura sishobora gukina jenyine mu gihe nari mfise umupartenaire dutegerezwa gukina twese urumva bisigura yuko ambwiye ngo kiramenagura bisigura yuko nyene swate ndabiheba canke nshavura ndabonye igitumi no ndirimbo itasohotse na video izo sohoka ariko izo tegerezwa kuba iriho muri the semaine reka tubandanye none batahuye iki none yakora script yanyu numva imengira iragoye irayobeye script ni script ni goye kujya umwana wa mwendo 18 ans yoshobora kuyikora nyene bien script none ari umwana wa mwendo 18 birariko birabujije kuraba football birabujije bibujijwe kunywa icupa utarakwiza imyaka bibujije kujya muri club utarakwiza imyaka ariko kuraba football birariko abana bemerewe kukina football ikibangano abana ziya zo kuri stade nazo baraziraba je nkora ndabasanga
Natasha La Noma. Yes, ariko isi football yo kuri stade bariko barakina. Umviriza neza indirimbo baravuga ngo ni football yo muri salle. Oya, we ntiwanahuye neza. Hariho gihe usanga nyene na hari hano navuze ntimwakurikiranye verse wanje. Navuze ngo ntungaye imbaga. Ngo ntaje mava nkumarira. Sivyo? Bisigura yuko umuntu urashaka kumukengera bivanye n'ubugufi bwiwe, n'ingene yonze, ukabona nyene nta tuguvu yigirira. Ugaca bibaza ngo football swata hava apfira mu kibuga. Urumva? Ariko ugasanga afise experience yatari. Ni kuvuga uza kuvyemera nuko ubonye ibyo ashoboye. Ugasanga afise Andire. Ugasanga umva des semaines zirahera atarumva yuko arushe. Iyo mugiye gukina sivyo umuntu akakubwira ati jewe sinshaka gukina no muhatiritsa ariko mu ndirimbo bifese nashaye kuducanga hindukira reka kungora hindukira kirakumenagura na la mazi nuko nyene na boss nuko nyene none uvuze ngo ushaka yuko mukina ngo hindukira dukine none mu gukinaga bifese dufate yuko muri mu ma equipe biratandukanye nta munyegora aza kujamo mwese muri ko mukina imbere Natasha aza kuvuga gute ngo agura amapoto ariko uri kuvyumva ukundi wewe batabiririmba bife peut-être we yavuze ati nuguru y'amapoto bisigura yuko nibaza ko ari cyo tutatahuye neza reka twumvirize uyu muntu icyagona allo ni sawa ninde tuvugana muranjanira ije nishuye ego witwa nde Rodrigue wumvise utumwa buri mu ndirimbo wayumvise indirimbo ya Bifeso on the floor na Natasha nayo ndetse kuva mu masaha ine watahuye iki wewe ndayobeye gutahura sone reka gutahuze rero Bifeso ari ngaho icyo utatahuye ni igiki muri ino ndirimbo nambaze bro ndirimbo menge meze nk'iyo abantu babubakanye gacume ngo hari ibitagena neza nk'abantu baca babyumva gusa ndamukekera ashoboye Bifeso ndofro asante ndugu yangu ariko icyo udatahura ukimbwire ndakigusigurire bro kuya navyanditse ndahuye ikintu cyo kuvuga ati hindukira Natasha akavuga ati amapoto bikora ingizi zishaka amaze gucika canke arahari oui hein ndagusigura mwishuro ofete nariko ndakubwira amapoto kenshi urumva hariho bariko barakina haba harimwo uri mwigori rero wari mwigori yari Natasha nawe yavuze kubera arushe yatumye yahisemo yuko basi n'umukino wohera agatuma atsindwa mugabo uhere kubera arushe aina noma ndugu yangu uwo mukino wawe utahuye wewe ga Rodri oya uragoye gutanga ariko no mwumvisha ubundi atari football nivyo nashaka umubwire yes ni kandi gukinana n'umukunzi wawe ni nkuko mwovuga ati tuje muri sport ariko kweki mutakinye basket twe twakinye ibyo dushaka none nimba arije nkunda football man nubirangize yes ariko tugaruke Israel tugaruke mu ndirimbo Bifeso on the floor aravuga ati n'agashati namaze gukura none muri football bakinisha ishati eske muri football kinagifua wazi n'agashati wamaze gukura ariko agashati kari muri partie impuzu yes ariko akama wamaze kugakura erega nyumva none ndashaka gukina mwiboko ndashaka gukina mwisengre ndashaka gukina ama Natasha kinemuzi akine muki Nicolas allo 7510 allo na football americain yakino ni gute oya wambarize ushaka ego ninde tuvugana Nejide ndi mugasekebuye ikibazo kuri no ndirimbo hindukira ya Natasha bambe ya Bifeso on the floor kumwe na Natasha iyo ndirimbo Natasha Bifeso Natasha ko mu Burundi dushoboye ego yamweretse ko hindukira mu rukundo ndagufitiye ego mu rukundo mu mupira Natasha dufati yari yayobewe ko nabyarazi ko Bifeso abishoboye ariko Bifeso ambwira ati hindukira jewe ndakwereke ko mu rukundo ndabishoboye yari yamugaye iki none kandi gato
Oui, turakumva. Arakumva cyane. Oui. Ni sawa. Bifes ngo indirimbo irayobeye ukuntu. ndiko ndabisigura gusa umwanya nuko turega tu ariko tuzorondera undi mwanya na kibazo. Rega umwe wese ashaka urazi yuko twumva différemment ushobora kuvyumva ukundi uwundi akavyumva kwiwe nanje nkavyumva ukundi. Wewe watahuye iki? Wewe watahuye iki? Usanga ukunda nani basket nanje nikundira football. Bifes nibaza ko tukorondera undi mwanya c'est mieux kuko indirimbo irimo ibibazo byinshi vraiment ari benshi batariko barabitaho. Yavyo bari vyiza kwera ko nanje umwanya ko wabaye muke kandi bibari vyiza gukora indirimbo barinda kugusiguza pana ivyo batahura direct kubera ko ntuba wanditse. Ariko muri kano kanya ikintu bosigarana abantu bariko baratwumviriza abantu bafise ibibazo bitandukanye basigaranye ama confuse ni giki woba buhumuriza cyangwa ukababwira. Jewe ico nobabwira gusa wahisemo kuja muri relation nukwemera ico mu partenaire wawe abagusavye utarinze kugorana ni kuvuga nkitaneho. Urumva ko ngaha je n'insista mugabo umugore wanje atavye akeneye bisigura yuko biba bisaba yuko twiyumvira bimwe tugakora bimwe tugatahurana je nkeneye ke akayima nawe ayikeneye nkayimuha nta kindi biba bisigura. Ndagushimire cyane. Urakoze cyane nanje ndashimye.